Uburundi ndabisubiremwo ni umurima wa Edeni, kandi kugira ngo ndabitore ndazi yuko narabisengeye cyane, ndavuga Imana itwibira akabanga ko tuma Uburundi butera imbere. Mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo, kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga, twarayaharuye. Erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi. N'amahinguriro 71 nziza nziza, amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise. Kubayobora nk'ihanga Imana yiremenga muri Burundi, hariho amajambo twavuze kandi biboneka neza ko Imana yahezagiye. Irya mbere, umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amahera. Abarundi mwaciye mubisamira hagufi, mwese muja ku kivi. Duhejeje kuzunguruka Uburundi bwose, turabonye yuko abarundi barafise ico bafungura neza, kuko bose twabonye bafise umubiri mwiza. Turabona ko umupfuko nawo nyene uri kuraduga, kuko twarabonye bishasha bitari biri mu gihugu. Turabona ko koko aho twaratwita mu rutoki ubu hasigaye naho arahifashe. Rero akana karyo kukengurukira iyo Mana mushobora vyose, kuko ivyabaye muri Burundi ntawo vyitirira inguvu z'umwana w'umuntu, inguvu zindi. Jewe rero by'umwihariko ndashimira Imana mushobora vyose, kuko abarundi bavugiyemo ngo mungene kubarongora igihugu cyose narakigenze n'amaguru, nta na hamwe ntazi. Abo twagendanye baravyibuka, nabacisha mu mayira abo batari bazi, n'abamenyesha makuru twaricaranye turaba ingene urugendo rwagenze, nabo nyene baravuze ko hari aho batari bazi, kandi aribo bamenyesha makuru bategereza kuba bazi henshi. Ubu rero jewe narashoboye kubona aho Burundi bugeze, kuko ndazi iyo buva. Uburundi busohoka buva ahari umwiheburo, mugabo buriko ubu rero buraboneka ko hari umwizero. Nico gituma twese twemeza ko imbere ari heza cyane, imbere ni heza cyane. Ugwaruka rwacu nagira nsaba abantu mwese murengeje imyaka 50 murukomera amashi cyane, murukomera amashi. Turafise ugwaruka rw'umwizero rukwereka yuko rwamaze gufata inzira itera ije imbere. Mu gwaruka dufise abamenyesha makuru, muribuka navyo nyene navuze yuko ibinyamakuru ryoba ishure. None ubu ugwaruka rufise ibimenyesha makuru vy'ishuri, naje ubu nza ndigira kuri bo. Ngira ngo Gaël arabizi, ndamwigira ko cyane. Jimbere ndabigira ko cyane, kuko nimwe muza muranyereka. Erega utigiye ku bandi ntumenya. None abamenyesha makuru, ibinyamakuru twaravyumvikanye ko ubu ibinyamakuru bigiye kubishure byarabaye. Aho twaciye hose twarabonye ukuri ku Burundi. Nico gituma aba bahiganwe ntimwava muvuga ngo nibo bambere. Abambere ni beshi mu ntara zose, abantu barahagurutse, ugwaruka rwarahagurutse, baba abakora mu nzego z'igihugu cyangwa badakorera mu nzego z'igihugu. Aba rero 10 na Kigingi agira 11. Kigingi nawe yene yacavuga ati naje mushatse no 11, nawe reka guhagashimwe nzoguhinka kandi y'inzungu. Sia yindi bihembe Kigingi nawe urarose
urarose inka y'inzungu nawe ube uwa 11 kandi ni nziza cyane y'inzungu kabisa, atangure nawe azabona ati nahereye ku nkimwe. Kandi rero bari bamaze kubimbwira ingene birimwo umugisha. Twaragiye hari aho twagiye kuraba umuntu yatanguje inkimwe mu 2022, twasanze ashitse ku nka 50 z'inzungu, ashitse ku nka 50, kugira ndabwire ko abarundi twahagurutse. Ubu rero no gushimira Imana kuri ibikorwa byose. Imbere yuko mbandanya nagira banze mpikaze urugwaruka rwavuye muri ibi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Ndabahaye ikaze mwese, mumenye yuko ngaha ni wanyu, East African Community, one people one destiny. Mumenye ko muri wanyu ntihagire uwiyumva ko ari umunyamahanga, aha ni mu rugo iwanyu. Nabo bavuye mu bindi bihugu mubimenye ko iki gisagara ca Bujumbura ni capitale de la jeunesse africaine. Aha ugwaruka rwa Afrika aha ni wabo, kandi uko mwaka utashe twama tugira ibiganiro kugira turabe ingene Afrika yohaguruka. Na nezerewe cyane mbonye urugwaruka rwavuye muri ibi bihugu bibanyi bya Afrika y'ubuseruko rwaje kandi rukaronka n'umwanya wo kugira ico rushikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ico ndabemereye nuko ivyo mwagiye murashikiriza nanje ngiye kubibwira bagenzanje kugira twese tudugire rimwe. Harageze ko Afrika ihaguruka, harageze, twaracerewe, twarasamaye. Harageze ko twiga ibintu byose vyatumye Afrika yo munsi ya Sahara bavuga ko ari Afrika idateye imbere, kandi ariyo ifise umutaho ukwiye. Reka ndabashingira intahe kuri ubu Burundi mubona. Ubu Burundi mubona harateye igihe kibi igihugu c'umwiheburo, igihugu cari kiremereye isi, igihugu cari kiremereye Afrika. Mukuno munsi Uburundi ni igihugu arico kiriko kirafasha ibindi bihugu, kuko ni igihugu kiriko kirazuka gihagaze neza. Imana twarihaye ikibanza ca mbere, kandi ubu turi mu bemera yuko igiti naho co bacariciwe kiguma gifise umwizero, kuko habonetse amazi gica gishinga imizi kikaduga. Uburundi rero ni igiti babona ari gishitsi, ariko haraje mutima mweranda mu Barundi kiravomerwa, none kiriko kiduza amashami meza cyane. Ari urugwaruka mubona, urugwaruka n'umwizero, kandi murazi yuko ishami urwatsi rutoto n'umwizero, urwaruka rero rwacu n'umwizero. None rero mwebwe bashitsi mumenye yuko na mwebwe ibihugu vyanyu bitegeza gutera imbere, kuko murafise vyose. Twahereye ku muzi, umuzi wa vyose ubwa mbere nuko haba ubumwe hakaba amahoro, niwo muzi wa vyose. Kuko mu mvugo yindi twatanguranye twavuze tuti turi kumwe twese birashoboka. Ubu murabibonye ko bishoboka, aho umurundi ashobora kwibakira umuyaga nkuba, urugomero rw'umuyaga nkuba karukora, nimwe bw'ugwaruka muriko murabikora. Uno munsi naje nishimye, kandi sabe abavyeyi naje muce munyigirako. Naje nari nkwiye agashimwe, kuko nasanze abana banje najewe baravumbuye bishasha. Muho nagendeye nabonye umwana wiwanje yikorera amavuta neza, amavuta yo kubungabunga imishatsi y'abakenyezi, kandi kaba myiza kuvyo yikorewe nyarahinguye itunga kama Imana yaturemeye. Nonge ndabona ihinguriro rihingura impuzu, abana bene ntare bari kumwe n'undi mwana we wanje. Be abavyeyi none twigisha iki?
hariho abavyeyi gito bigisha ngo iki gihugu barakikumariye iki ko kitaguhaye akazi, yibagiye yuko uryama muri cyo, ukarya ivyo kurya vyaco, ukanywa amazi yaco, ugahema umuyaga waco, ukarya amahoro yaco. Aba bavyibagiye. Umutahe turawufise, ko dufise abakozi, umutahe turawufise. Uburundi ndabisubiremwo ni umurima wa Edeni, kandi kugira ngo ndabitore ndazi yuko narabisengeye cyane, ndavuga Imana itwibira akabanga ko tuma Burundi butera imbere. Mwibanga rya mbere nabonye nuko Burundi ari umurima wa Edeni. Naravuze nti uzobibeshuza arazoca aza mbwire, arazoca aza abibeshuza, kuko dutandukanye Kanahani no murima wa Edeni. Umurima wa Edeni kuva Imana ishizeho abamarayika bawurereka ntirigera isubira kuvuga ngo haraha. Mugabo Imana irashobora kukwibira ibanga ati nihuri naha. Rero uwo n'umutahe ukomeye cyane kubona turi mu gihugu, Uburundi bukitwa igihugu c'amata n'ubuki. Uburundi bukaba bufise iwabo w'Imana mu Mana zamugera, umusozi umeze nka wa musozi wa Sinayi mu Mana zamugera. Uburundi bukitwa igihugu c'amata n'ubuki. Umutahe rero turawufise. None ko dufise rero abarundi nabo babakozi, kuko birabonetse ko abarundi n'abakozi twebwe abakera Shetani yari yadusamaje kumwe yasamaza Adamu na Eva, bakagenda bakava mu murima batabiriyeko. Erega bagumye bacambirwa kubirya ntibabirya. Na twebwe abarundi niko vyagenze, haraje Shetani iraducanishamwo tubibona tutari bubifate. None Imana yatumurikiye ubu tugiye tubifate. Mwarabibonye mu rugendo nagize, aho duciye tubona ahimbwa ubutare imyaka n'imyaka bimba, bagaca basiga bahanyegeje kugira ntituze tuhabone ngo haduteze imbere. Ubu rero twaciye tubibona, kandi nagira ndababwire n'igihugu umutahe waco murumva ko tuwufise. Turafise isimera, dufise imvura, dufise umuyaga mwiza, hanyuma tugaca tugira ubutare. Ivyo vyose n'umutahe. Nagira n'ubundi abatangarize mu migambi mfise ntaco ntazokora kugira ngo Uburundi kibe igihugu kitagisaba imfashanyo, kandi ivyo nta myaka ibiri izohera. Tuzokora ibishoboka byose ko Imana yaduhaye itunga gushikaho tutagisaba imfashanyo, ahubwo abandi bazoza kudusaba imfashanyo. Ubutare turabufise. Ubu nafashe ingingo ngira nkoranye urwaruka rwose rw'incabwenge, umurundi wese ahari hose aciye ubwenge aze dutangure ubu butare bwacu, tubuhingure tubushore. Isoko iriho, isoko iriho. Mu Burundi muzobona hari amahinguriro arenga, twarayaharuye. Erega hariho n'abarundi bazi ubwenge bamaze no guharura amahinguriro tuzokora mu Burundi. N'amahinguriro 71 nziza nziza, amahinguriro 71 ahingurira itunga kama ryacu dufise. Imana yaramaze kutwugururira, dushaka yuko mu Burundi atakintu tuzosubira kugurira hanze, ahubwo abo hanze bazoza gusomera i Burundi. Kandi ivyo vyatanguye kuko twarashitse aho dusanga batanguye kubaka ihinguriro rya mbere. Ubu turiko turagira ivyo ari byo vyose. Ubu mwaka uzohera dufise n'imiburiburi amahinguriro 3 ahingura ubutare. Nubwo iwacu saho tuzogurira. Nuvuga yuko mu Burundi harakeye. Ngira nkeze abarundi kuko bariko barahinduka, bariko bariyubura, kandi bagira bavemwo igiti ciza. Noneho biranditse ngo urutete rwa sinapi rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirumera, ariko iyo rumeze ruva igiti kinini cyane, inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako. Uburundi buca ari igihugu isi yose izoza kwarikako. Uburundi buriko
burazuka. Turafise iyo ndoto, twaramaze kubibona. Uburundi ni igihugu c'umwizero. Ikizira kikaziririzwa nuko twosubira gusamazwa n'ivyadusamaje muri kahise. Ubu umwasi dufise nuwo mwasi yitwa ubukene. Ntituje guhenda abantu ngo Burundi buratunze. Uburundi ntiburatunga, muga buratunze kuko bufise umutahe, bufise abantu n'ibintu. Ivyo rero nivyo tugiye guhingura gushikaho bose bazotanga. Aha hari uciye abaza urafise umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ntimwumvise ko batawe kuko nagenda batangarize ko hariho n'urundi rwaruka. Umwe mu rwaruka rukorera hanze yaratashe, yarari mu Bufaransa, yaje azanye umugambi wo kugira ingomero z'umuyaga nkuba zizimbutse cyane kandi zoroshe gukora. Ubu ari ku kivi, yaramaze gutembera araba ahazoshira iyo muyaga nkuba. Nagenda bwe ntagire uvuga ngo umuyaga nkuba uzokura hehe. Umuyaga nkuba dufise inzuzi ziva mu misozi, no kuvuga ko dufise amasumo byoroshe cyane gukora umuyaga nkuba. Noneho hari uwundi murundi nawe yarayatweretse akabirya, nawe ashobora gukora umuyaga nkuba akagira urugomero rw'umuyaga nkuba ataruzi ruhari. Uwo n'uwundi kandi ari mu rwaruka nyene. Ndafise Imana jewe ntwara abantu tuzinanye. Raze gutwara abantu muzinanye uti nakari hariya ashoboye iki, nakari hariya ashoboye iki. Tugitanguriye imbona kazoza, ndazi yuko abantu bavuga ngo ntibishoboka. Twararungitse abantu kwiga mu bindi bihugu, igihugu gitera imbere habiki, habibikogwa, ntagire uzobahenda. Ntushobora gutezwa imbere n'imfashanyo, ico mugifute mu mutwe. Nta gihugu na kimwe nabonye catejwe imbere n'imfashanyo. Nta gihugu na kimwe nabonye gitera imbere abantu arabasavyi, bose barakora. Twebwe rero mu Burundi nkeza abarundi, kuko uretse yuko ubu bamaze kwitwa abarundi batakira abahutu n'abatutsi n'abatwa, bamaze kuba abakozi n'abarundi b'abakozi kandi barakora bigashimwa. Aho ndabakeje. Igihugu naco indongozi ubu gifise ubutegetsi bw'igihugu bwitorewe n'abene gihugu, bwamuka mu bene gihugu bukaba ari bo buharanira. Nico gituma mubona hariko haramera neza, barabara rimeze neza, kuko hariho uburongozi bw'igihugu bwitwararitse ubuzima bw'abene gihugu. Nico gituma abagiye mu burimyi barafise intererano mu burimyi, haba kwifumbire. Ubutegetsi bw'igihugu buterera ibice 70%. No kuvuga umurimyi akoresha umutahe muto kugira atagura uburimyi bwiwe. Ibice 70% kwifumbire, ibice 50% ku mbuto. Ako nakigoro uburongozi bw'igihugu nabwo bukora buciye ku kigega c'abene gihugu, kuko kiya kigega ntikiri kigega c'ubushikiranganje bw'ubutunzi, ni kigega c'igihugu c'abene gihugu. Mu bijanye n'indero, ubutegetsi bw'igihugu buriko burazana iyindi migambi mishasha kugira ngo tugire abana, tugire urwaruka ruzosohoka rushoboye. Education professionnelle, turakeneye yuko batanu uzosubira kuronka urupapuro rw'umutsindo atacashoboye gukora. Kare twaronka ngo impapuro bakazita impamyabushobozi n'ahari garagaza ubumenyi gusa. Impamyabushobozi n'urupapuro rwerekana ico ushoboye. Ubu rero tukaba rero tugomba kuzana iyindi migambi mu ndero, mu gisata c'indero, izotuma dusohora abahinga koko. Ariko turafise abahejeje, none bobo vyogenda gute? Mu vyo maze iminsi ndiko ndiyumvira, mwebwe gwaruka ndabemerera akantu kamwe, nuko nateguye ko mu kwezi kw'icumi ngomba kurondera ugwaruka abashika 6 nzorungika kugira stage hariya muri Nations Unies mu kwezi kw'icumi. 6 kugira ngo nabe barabona ingene isi zunguruka, kuko ntiturabimenya. Ibibanza 6 rero twarabirose. Ubu tuzoca rero tubarungika mu kwezi kw'icumi, bamareyo imisi ishika 14 bariko bararaba ingene isi zunguruka, ingene abandi bakora, bagire nabiyo stage. Tuzokwemera tubarihire itike n'akazamuzo, turaba ingene bazobaho. Ico niki, kuko turakeneye ko urugwaruka nago rukanura.
hariho ibindi tugiye gukora, kuko twarabonye yuko ajya amashure y'indaro nayo afise akamaro ku bana. Ubwa mbere mu bana mukundana, mukabana mumenya igihugu intara zindi ngene zibayeho. Kera duhejeje wa gatandatu waraba uri umunyaruyigi ugasanga bagushize i Bubanza, umunyabubanza akaja i Bururi. None n'ubu tugira dutangure tugira umugambi wuko abana basubira mu mashure mu ndaro kugira ngo bakure bazi igihugu kandi bazi no kubana. Ni ikintu gikomeye. Muri kaminuza murazi yuko turiko turaba naho nyene ingene kajya preburse ingene yoduga, kandi murazi turamaze kuduza kambere kugira ngo turabe ingene abana bacu urwaruka rwacu rwiga rufise morale, rwiga rufise morale, rubona iyo ruzoja. Erega ivyo vyose bizoshobozwa nuko twagiye ku kivi turiko tuduza umwimbu. Nico gituma rero byose tushaka yuko bizobandanya. Ariko rero ndabasabe ntidusubire gusamara, ntidusamare. Uno munsi twaramaze kwinjira mu yindi ngendo shasha y'ubumwe n'amahoro. Uno munsi hari ubutegetsi mugaharaba indongozi zitsitara n'abarundi, hariho abarundi n'ubu bakirota bya bindi vya kera. Abo ni shetani bikura bafata tubasengere. Hariho indongozi zicibaza ko zizorongora abandi nk'uko byagenda kera. Abo bose bahindura ingendo. Nagira rero ndabatekerera akantu kamwe. Turashaka gutunga muri ubu Burundi. Twese turashaka ko Burundi kiba igihugu gitunze. Hindura ingendo. Nta kindi. Ushaka kumera nk'abandi batunze, hindura ingendo. Mera nk'abandi, hindura ingendo. Hindura ingendo umere nk'abandi. Ico mukigira icivugo. Mera nk'abandi, hindura ingendo. Dutegereza kumera nk'ibindi bihugu vyateye imbere kera bitunze. Ako kantu tukagendereko, duhindura ingendo kugira ngo tumere nk'abandi. Ubu turi mu ntambwe nziza cyane. Mugabe iyo uri ku rugendo rero ibicantege biba vyinshi. Ibicantege ni vyinshi, barakubwira ngo niwarima ngo nuguhamba ntibizomera. Hariho ukubwira ngo niworora bizopfa vyose. Hariho ukubwira ngo none ngwejo ni gute, ngo haraho ubona. Ivyo n'ibicantege, ivyo ntibize bidusamare pfa kugenda ufise ijambo uti imbere ni heza. Turabizi, turavye aho twavuye, aho tugeze, imbere ni heza cyane. Imbere ni heza cyane. Tugende dufise umwizero w'imbere, ntiturangaguzwe turaba hirya no hino, twese turabe imbere, kandi imbere ni heza cyane. Nico mpejeje ko iri jambo ry'umwizero, imbere ni heza cyane, kandi ndazi ko mu myaka mikeyi Uburundi buzoba igihugu cy'igitangaza.